Fondation Pax Burundi ni ikigo gisanzwe gitegura amahiganwa atandukanye akinirwa mu gihugu c'u Burundi. Aha twovuga nka Nkurunziza Cup tuyihereyeko, twovuga kandi na inkino za Lake Tanganyika Cup, twovuga kandi n'inkino za Coupe d'Euro au niveau ya basketball, aho ikigo Fondation Pax Burundi gisanzwe kibitegura buri mwaka mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kw'icumi hamwe no mu kwezi kwa cumi na kabiri. Ikore Fondation Pax Burundi uno mwaka wa 2025 ugira gatanu, aho ico kigo gisanzwe gitegura izo nkino, aho finali ba misiyo imyaka yose mu kwezi kwa gatandatu ku matariki atandukanye bivanye n'integuro iba yatanzwe. Kuva rero mu mwaka wa 2021 ico gikombe gitegurwa twaratwawe n'imigwi isanzwe itandukanye, aho mbere n'umugwi wo mu gihugu c'u Buganda washoboye gutwara ico gikombe. Aha twovuga nkuko mwagiye murabikurikirana mu myaka kuva mu mwaka wa 2021 ico gikombe catwawe bwa mbere n'umugwi wa Messager Ngozi, hama mu mwaka wa 2022 ico gikombe kica gitwarwa n'umugwi wa KCCA yo mu gihugu c'u Buganda, muravyibuka, utsinze umugwi wa Aigle Noir. Hama ku mwaka wa 2023 caratwawe n'umugwi wa Vitalo. Hama umwaka uheze wa 2024 murazi yuko catwawe n'umugwi wa Aigle Noir utsinze umugwi waruje uva mu gihugu ca Espagne ya Académie La Rambla mu gihugu ca Espagne. Uko niko vyagiye birakurikirana mu myaka ine iheze. Uyu mwaka rero bishasha nibiki nkuko twabimenyesheje umwaka uheze. Ubwa mbere nkuko umworoshe yabitanguye abivuga, twafata imigwine yo mu cicaro ca Primus League, hama igakuranamo tukaronka imigwi ibiri ya nyuma ikina urukino rwa nyuma. Mugabo tumaze kuronka co no kwita mu Gifaransa amadoléance y'imigwi itandukanye, twaciye dusanga izo nkino ziza gutegurwa amashampiyona yose akinwa au niveau national yaraheze, aho wacu usanga ama equipe biyagora ko agumya abakinyi kugira ategure igikombe ca Nkurunziza Cup. Ari naco gituma dufata ubundi buryo bwo kwiyumvira kutumirako imigwi itandukanye yo hanze kugira ize irakina n'umugwi muri wa Fondation Pax, wegukira Fondation Pax Burundi, ari wo mugwi wa Aigle Noir wowo catugumya gushika ico gikombe gihejeje gutunganya. Uyu mwaka rero ibishasha biriho kuko tuzobazanira umugwi uvuye mu gihugu ca Vietnam, aho mbere uwo mugwi wamaze gutanga confirmation officielle. Murazi yuko no mu haize kwezi n'igice niyo twari twakubitiye, baratanze confirmation yuko uwo mugwi uzoshika ngaha. N'umugwi ukina division ya mbere muri mihiganwa rikuru rya Vietnam yitwa Dokong Vietel FC. Muraza yuko abafise internet bashaka kuverifya bakara amateka y'uwo mugwi ikina mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Vietnam. Rero uyu mwaka urukino rutekanijwe ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho bizobera imakamba nkuko bisanzwe ku kibuga citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza. Uwo mugwi rero waramaze gutanga confirmation n'umusi uzoshikirako mu gihugu c'u Burundi, uzoshika ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye itariki igenekezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho mbere banarusavye yuko bokina inkino zibiri. Urukino rwa mbere ruzoba ari rwo rwa finale, hamwe n'urukino rundi bashobora gukina rwa selection y'aba moins de 23 ans, ushobora gukina nabo selection nationale y'abakinyi zo disponible bashobora guca barukina itariki 30 mu ntara ya Gitega, imbere yuko basubira inyuma kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2025. Nkuko rero bimenyerewe, kuri uwo munsi haba hatekanijwe ibirori bitandukanye, aho usanga hari abana bari encadré na Fondation Pax Burundi bategurwa igihe atari gito kugira baryoshe ibirori, aho usanga urukino ruteguwe igihe cy'isaha 9, mugabo guva nka isaha 4 haba hari ibirori biriko birahabera. Ari naco gituma ngaha mubona turi kumwe n'ubusanzwe bijejwe
n'ubu bariko barabitegura, bariko barategura abana bangana n'ibihumbi 27 n'ivyo 27 abakobwa n'ibihumbi 17 abahungu nabo n'ibihumbi 10 abo nabo ni bazodukorera defile itandukanye aho mbere bizoba ari ibintu biryoshe turavye ibikorwa Fondation kiragora kugira bigende neza. Hama n'umugwi wa Aigle Noir uri kuritegura witegurira urwo rukino kuko n'urukino rutoroshe kuko uwo mugwi wo mu gihugu ca Vietnam n'umugwi ukomeye je naragereza amahirwe yo kuja kuri aba academy aho basanzwe bakorera entraînement centre académique yabo n'umugwi udasanzwe ari naco gituma coach aravyumva ariko aritegura kugira azoshobore guhangana nabo mbere n'intsinzi isubire itahukanwe n'umugwi wa Aigle Noir. Ivyo rero nivyo biteguriwe ku uwo munsi tukaba rero twongeye tubatumira n'abamenyesha makuru murazi yuko mudahari ibintu bitamenyekana kandi mu bintu by'inkino mufata ikibanza ca mbere kugira bigende neza kandi bishike kure. Kuri uwo munsi rero tuzobatumira murazi yuko muri benshi tuzogerageza tumire benshi rero bashoboka kugira bishobore kumenya bari ngaha mu Burundi abatashoboye gushika imakamba bari hanze y'igihugu kuko murazi yuko n'abazerekana live bari hari kugira umuntu wese ashobora kuba ari ashobore gukurikirana izo nkino ikibiriraho. Mu kurangiza rero murazi yuko Fondation Pax Burundi na basket isanzwe ishigikira murazi yuko muri fondation muri basketball bitegure n'amatora norangiza nifuriza abariko baritoza kudushikiriza imigambi imeze neza hama kero meyere ganye kuko mwarabonye nkuko mwabibonye ni competition bazoba barimo ko murazi bazohiganwa arabakandida ntihenze nabonye abakandida bane mugabo gico ngarukako uyu mwaka nta mukandida twashize imbere nko mu myaka iheze ari naco gituma novuga ati umuntu muzokumva vuga ni fondation yamushize imbere sivyo umuntu wese ari karahiganwa ku giti ciwe kandi abona yuko azoshikiriza imigambi ishobora guteza imbere basketball hama natwe nka Fondation Pax Burundi uba yatoye wese kumushigikira birashoboka kuko niterambere ry'igihugu kandi niterambere rya bose. Hama kuri Vietnam nibaza yuko nkuko musanzwe mubizi n'umugwi wa Aigle Noir murazi yuko sponsor wa mbere ari Limitel kandi rero dufise Limitel ngaha kamuzi yuko ari shira hamwe riva mu gihugu ca Vietnam kuca rero tuyibogera ko kugira dushikeyo kugira dusaba umugwi wa mbere n'umugwi wa tuzoza witirwa Vietnam nyene urumva yuko ari ibintu vyaciye bitworohera cyane kugira tubazane imigenda nisanzwe ari kuko Vietnam yo ngaha Burundi isanzwe ari sponsor officiel ya Aigle Noir numva rero yuko kuzana Vietnam FC yo mu gihugu ca Vietnam ari ibintu bisa neza mu migenderanire twa dufitaniye kandi ngaha nshimira cyane n'uwaje serukira Limitel ari ngaha kuko baradufasha cyane haba ku mugwi wa Aigle Noir mbese no mu nkino zisanzwe zitegura iki gikombe kuko baraduha uburyo bukwiye atari buke mwizi nkino usa hamwe mbere usanga ari n'abasponsor ba mbere bizi nkino za nkuru nziza cup. Igishasha kucuba zokinira izi nkino twe tuzitegura cyane dushimikira cyane ku bushimwe iyo dutumiye equipe yo hanze nivyo nari mpereye ko ni promouvoir igihugu kwerekana ishusho y'igihugu kuko nkora umwaka weze niho haje bajya mu gihugu cya Espagne nuno munsi baracatwanya batubwira ati nuno munsi baracara bajya ama video y'ibintu vyabereye ku kibuga kuko bavuga ati ntitwari bwabo n'ingene abantu bashobora gukoranya abantu nk'abo bari muri generation nk'iyi kuko handi usanga abantu bakuze ubwo twebwe sebo ko 85% usanga aba jeune ati mugakoranya aba jeune bangana guti ibihumbi 10 n'20 bakaje hamwe bakagira ibintu nyibi ati naho twabwire tubibona murumva rero ni image igenda ibasigaramwo ari naco gituma tuvuga ati ko bimeze uku rero reka tuzazana bava mu bitandukanye kugira tudandaze n'ishusho y'igihugu babone yuko natwe abana biwacu abajene biwacu bashobora kuryosha ibintu bikamera neza. Hama simpejeje kukishura neza akabasha kazoboneka ku migwi yose wanashaka umugwi wa Aigle Noir utsinze uzoronka umugwi wa Vietnam FC utsinze uzako ntiwoza ugende tutawutekereye akantu ko nkuko navuze turondera abantu dufite imigenderano bwira igikuru sagashimwe abakinyi igikuru ni promotion ya les valeurs z'igihugu
hama inyuma y'urukino hazokurikira iki nabihereye ko mwumvise yuko ni ingazi ku ngazi hariho limitere vietere kasaza vietere football club yahariye mu Rwazi dusanzwe dukorana kandi maze kuja inshuro zitanu kandi buri gihe ngiyeyo ndagendera academy yabo urumva yuko imigenderanire isanzwe ihari hama mwavuze ati none ko muri mukorera cyane mu bahungu abigeme bugute nagenda meshe yuko gushika no munsi turafise umugwi w'abigeme witwa Aigle Noir Women's Football Club de Queens ubu naho kina deuxième division muri championnat national ya fédération ntimuze mutangare mumvise mu myaka izoduze muri première division kuko usanzwe uhari kandi uri baze mu ntara ya Makamba kandi barakina championnat national ya deuxième division nibaza yuko ni buke murazi yuko investissement muri football iwacu roturu iziteba cyo gituma umuntu agenda buke n'uburyo wabukenewe si buke muri izo nkino ziba zitandukanye hamangiye kuri Prosper wa Mashariki TV sivuka ndimo n'abagore kujanye na muri mugwa wigeme justement nako ndibaza mbega muri Nkurunziza Cup nagogereye tubona nanye natuma ko ubundi mugwa wigeme ukomeye byo mu mahanga cyangwa ahandi ukina n'unga wiwanyu wa wigeme buri mwaka imbere y'uko umwaka utangura twe muri fondation haraba ico no kwitwa comité executif tugategura ibizoba mu mwaka uza rero mu gihe tuzoba tubona bikenewe na la valeur ajoute vyozana kuri fondation no ku gihugu naza yuko turashobora kubikora mugabo gushika ubu turacari muri kategori y'abahungu Prosper Mashariki TV yavuze ati imigenderanire imeze gute hagati gute inyuma y'izo nkino nibaza ko abajije inyuma y'urukino rwabaye mu mwaka uheze aha novuga yuko imigenderanire iracameze neza kuko ijya academy ADF turacavugana gusa murazi yuko bijya bihugu byo muri Europe ibintu bigenda buke na visa yaho kuyironka nubwire ngo ni ibintu byoroshe bigenda buke mugabo turacavugana aho mbere dushobora nuko twitwapanze yuko uyu mwaka dushobora kurungikayo abakinyi kukorerayo cadre d'entraînement ko muvyo twitwagiraniye amasezerano byarimwo mugabo murazi yuko hari ibintu byabaye hariya by'imyuzure yabaye yabapertira ivyo niveau politique yahari bica bituma birotarda ibi bintu usanga twinjiye mu mwaya mezi atakintu kikuru kirakora mugabo imigendanira acahari kuko n'amasezerano arahari mbere na jewe ndashobora kujayo umwanya n'umwanya kugira dupange neza ivyo mu mwaka uza ingene bishobora kuzobandanya bigenda imigenderanire iriho kuko tubana tuvugana ingene twoza turakorana cyane muri formation muri encadrement y'abajene kuko murabona twe muri au niveau Aigle Noir bakina championnat beshi n'abantu bafite imyaka mike donc bageye hariya bakakorera yo cadre d'entraînement pendant 2-3 semaines hari ba scout baje kwakurikirana ni bimwe nababwira ushobora gusanga abakinyi babiri ce batatu canke bane barasigaye bashime kugira baje mu yindi migwi rero iyo occasion ni agenda neza nibaza yuko kizwari kintu ciza cyane kandi tukiguma kuneza ko bizogenda neza uyu mwaka bidakunze umwaka uza birashobora gukunda Faustin ikibazo yabajije nibaza yuko ndacishuye ntarakibona ko nibazo bishagusa yabajije ati ADF la rambra amasezerano ageze he amasezerano acahari nivyo mejeje kuvuga Fondation Pax Burundi nta masezerano yo gufasha imigwi ya academy ya message niko novika ko ni academy message ihari mugabo hari gihe usanga twafashanyije muri binabiri ya mugabo nta masezerano yo gufashanya asanzwe hari yanditse hagati ya Fondation Pax Burundi na academy za message ngozi hama hari kindi cabajijwe kivuga ati Espagne nabo Uganda baraje ntawe barashima ibi nabisiguye sinibaza yuko mutantegereye neza navuze yuko haje ibintu vya partnership si tic-tac ni ibintu continuer bigenda bukebuke haje amashaka kubona rezitame dans 5 rezitame amasezerano yasinyiwe la nepase ashaka kuboneka dans 5 mugabo murazi yuko muri vya sport ilifo ku muntu habaho patience na suivi nico kiba gikenewe ibindi ni bukebuke ro fluiza bukebuke si automatique hama hari ubundi yaciye abaza yaje muri basketball
ngo mu myaka iheze twaratanze twavuze dushikiye umukandida hama turavuga ko tuzofasha muri basketball none uko tuvuze yuko atamukandida twatanze imbere tuzobana yadufasha nagara benshi yuko yafashanyo twatanze hari amasezerano yanditse twasinye hagati ya Fondation Pax Burundi na Febabu aho buri mwaka hari imipira tubaha iyo masezerano nayo ntihenze n'amasezerano yamara imyaka 4 nibaza yuko gushika uno munsi ayo masezerano acari en cours n'amasezerano avuga yuko Aigle Noir itegura igikombe c'incungu Coupe d'Ero mu iyo myaka 4 hama impande y'ivyo Aigle Noir igacitanga ubushimwe kwiyo migwi apana Aigle Noir Fondation Pax Burundi igacitanga ubushimwe kwiyo migwi hanyuma inyuma y'ivyo ikacifasha na Febabu mu kubaha imipira kugira umuntu mbere yari yiyahe kwari kugira la Febabu ishobore gutwara umupira wa basketball mu gihugu hagati yari objectif yo bwati kwera imipira rero izobikenewe reka muri partnership tugiranira dushire mu kuzoya imipira kugira haba Burunga haba za Butanyerera za Kirundo za hehe imipira ishike yo vyoroshe ngo mwarabonye siko vyagenze hama muca muvuga muti Aigle Noir basketball tuzobana yadufasha mugaba saison ntarahira niyahira tuzokwiga bishasha Aigle Noir basketball nayo jewe aha rero mugira mu nyumvirize neza twebwe murabona yuko twe ni promotion twe muri Aigle Noir muri Fondation Pax Burundi imigwi dukomoka ko burya ivyo dukora ni na promotion y'aba jeune bayikinamo akarero ni football murabona yuko umukinyi naho yoheza championnat twebwe ari meilleur joueur akaronka opportunité ko tumunoka hanze ntushaka kumugumya nk'umugwi kuko abagiye gutera imbere turamurekura akagira iki akagenda yagiye aragugwa birumvikana urumva urashaka guforoma umuntu imyaka 2 canke 3 apri imyaka 3 ugasanga urose uburyo buzotunga fondation imyaka 2 nico mvuga rero formation pour former pour promouvoir nos jeunes talents hanze y'igihugu kandi lo resultat irashobora kuza buke mugabo yije hari gihizanye nikaza ikwiye Aigle Noir basketball nayo twe muri basketball kuva tugitangura kuyikinamo umugwi wa Fondation Pax Burundi urimo ari wa Aigle Noir basketball tumaze gukoroka nka 3 mugo ntaho tuja kubona rero dukoroka ntagira aho tuja intunganyo mbi ya basketball yo mu Burundi sikosa rya Aigle Noir none wewe jewe uyu mwaka uheze nibereye wa nyuma camuga ati none mbaye wa nyuma reka nigire mu deuxième division nikinire deuxième division ntibaho none bikosa rya Aigle Noir nje tumaze tuvuga ati katurindire tuzobikorokera amatwigire mu bana bashaka kina deuxième division hama dushobore kubaforma mugabo uravye uburyo bashaka muri basketball uravye nk'imigwi y'Urunani za Dinamo za Remesha za Tigers uburyo bashiramo twe ni turi capable yo kubushiramo kwe nane yo garuka ryari umukinyi wemba $10,000 twe ni promotion kandi twe tugenda bukebuke mugo twari muri basketball biragoye kubera ntibimeze neza biragoye twebwe nitwakoroka umugwi tuzowufuta umugwi ifo dukoroka ndi zafise dukorokera tukumayo badukubitwe bientôt ni 5 chiffres umugwi wanyu muteza gukoroka azaza kwa première division hakaba deuxième division akavuga ati imigwi yanyuma namba ari umukoroka namba ari 2 igakoroka muri deuxième division imigwi ya mbere muri deuxième division duga muri première division kumuka buzi yuko bimwe bigenda bikurikirana première division deuxième division natwazo zikahaba y'abana kuvuga ati uko ugumukoroka ukorokera mu bana tujariye mu bana bibereye twereye twarabuze yo tuje tuguma muri première division kwitwe ibiharuro bikomeye hama tutenyenye duhore turindire yuko ibintu bija mu ngira mu dukoroke twigire muri formation y'aba jeune muri basketball